baronse ifumbire fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara mw'isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumbika. Mbungabunga Nkugaburire. Mbungabunga Nkugaburire ni ikiganiro gutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikirizwa na televiziyo y'Uburundi. Mw'ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Igisata c'uburimyi ni igisata gifata ikibanza gikomeye ku butunzi n'iterambere ku gihugu no ku bene gihugu. Iyo abarimyi n'abafasha muri ico gisata mu kugwiza umwimbo bakoreye hamwe bagakora bimwe biboneka mu biringo vy'irima vyo mu mwaka, umwimbu uraba umusesekara, iterambere naryo rikiyongera. Ni muri iyo ntumbero twagendeye intara za Bururi, Rutana na Makamba kugira turabe ingene umwimbu wifashe wo ku kiringo c'irima c'agatasi, twongere turabe n'ingene n'irima ryo ku mpeshi ryifashe muri uno mwaka w'irima wa 2024 ushirwa 2025. Duhereye ku kiringo c'irima ry'agatasi, umwimbu ku biterwa vy'ibiharage n'ibigori barimye wifashe neza nk'uko tubibwirwa n'abayobozi b'ibiro vy'intara bijejwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bo muri zo ntara twaganiriye. Umwimbu w'irima ry'agatasi muri rusange wagenze neza. Hanini harimwa ibiterwa bibiri. Igiterwa ca mbere kiza ku rugero runini ni igiterwa c'ibigori, hagaca hakurikira igiterwa c'ibiraya. Rero byarabonetse yuko umwimbu w'ibigori wagenze neza ndetse n'umwimbu w'ibiraya wagenze neza, ibirere byagenze neza. Mw'irima ry'agatasi nta mvura nyinshi yashoboye kuboneka ngo yonone imirima. Ugerageje ukaraba murabona ko iki kigori intete zovako uravye umutumba gifise murabona ko ari zitari nke. Irima ry'agatasi aha muri no ntara ya Rutana ryaragenze neza uno mwaka. Mu gatasi mu biterwa birimwa cane igiterwa c'ikigori nico kiza bwa mbere, cararimwe gose ku rugero runini. Hanyuma kandi turavye n'umwimbi ngene wagenze, umwimbu waragenze neza cane. Ry'agatasi mu ntara Makamba ryagenze neza muri rusange. Irima ry'agatasi mu bisanzwe igiterwa nyamukuru kiba kihari biba ari ibigori. Vyagenze neza, abantu barimbuye, barimbuye kanatsinda na leta y'u Burundi yaduhaye imbuto irobanuye. Baraheza bararonka n'ifumbire. Ifumbire iva mw'ihinguriro fomi, barakoresha n'amase y'ikirundi. Umwimbu wagenze neza cane, barashima kandi barakenguruka gose. Turavye uburinganire bwari bwarimwe ngaha, n'uburinganire bungana n'ihegitari 15 zari zitewe ko iyi mbuto y'ikivyagwa ariyo panise nkantitruwa. Umwimbu w'ibigori uri hagati y'itoni 2 na 3 kw'ihegitari imwe. Rero uciye wiyumvira uti none uwo hegitari 15 uca wumva umwimbu amatona acakuramo, kandi mwumva ko uwo mwimbu atari mukeya. Twararimye amahegitare arenga gatoyi ibihumbi 25 niyo yashoboye kurimwa ku kigori. Hanyuma kuri ayo mahegitare rero twari twiteze umwimbu ushika ku matoni 76 n'amajana 560 n'amatoni twari twiteze, kandi ayo matoni turabona yuko ashobora no kuba yararenze gatoyi kuko umwimbu warabonetse cane. N'ubu hamwe ntibaraheza kuwegeranya neza, baracabandanya bawutunganya neza. Rero urashimishije gose. Hariho umurimyi yashoboye kurima hegitari 2. Imbuto twari twamuhaye ibiro 45. Kuri hegitari rero yarashoboye kuronka
umwimbu uri hagati y'itoni 3 n'inusu n'itoni 4, byumvikana yuko umwimbu yarose wari ushimishije gose. Mu gatasi twagize ko twagize ese yo hegitari imwe, aho twashoboye kuronka itoni 4 z'ibiharage. Nukuri byabaye bwa mbere mbonye ndimye ibiharage ko twarima kenshi cyane ibintu by'umuceri, bitoki, ibindi bintu. Mugabe ibiharage twarabonye yuko naco gitobona twashiye twagura akarere kugira ngo harime hanininya, natwe ariko no muntu tasiruza tuzorima hanini cyane ko twarabonye yuko ibiharage hano birahaba kweri. Kugira ngo uwo mwimbu ube ushimishije gutyo, vyavuye ku mvo zitandukanye zerekeye kwitaho no gukurikirana imirima neza kuva bakirima gushika basarure, nkuko tubibwirwa n'abayobozi b'ibiro by'intara bijejwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Rutana hamwe n'abarimyi twasanze ku kivi. Byaratworoheye, twashiriyeho dutangura kubahimiriza duca tubigisha rero ingene borima neza, na cane cane mu gukoresha imbuto zirobanuye, hanyuma bagakoresha ifumbire y'ikirundi, mugabo kandi bagakoresha n'ifumbire y'ikizungu mvaruganda. Ivyo rero vyaradufashije, duca rero tubabwira kandi yuko bategereza kurima hakiri kare bakurikije inyigisho bahabwa n'abajejwe ivy'uburimyi. Ivyo rero nivyo twakoreyeko, hanyuma bararima, barakoresha umwavu w'ikirundi, ntuvuga w'ibitungwa, bijya bitungwa batunze, barongera barakoresha n'umwavu w'ikizungu mvaruganda. Tukababwira n'ibiringo vyo kubagara no gupompa, bagakurikirana, hama na twebwe tukabafasha gukurikirana aho bishoboka hose. Hama rero baraheza bararima, barakurikirana, gutyo umwimbu uraheza uraboneka. Kugira ngo turonke umwimbu nk'uyu ushimishije, sagaseseshwa muri biragaragara, biraboneka. Hari ibintu bimwe vyaje bidusahiriza, na cyane cyane ugadushobora kuronka umwimbu ufise intete nk'izi, umwimbu wikwije. Ukuvuga aho ndavuga iyo itera rigeze twashoboye kwesha amase y'ikirundi. Hama amase y'ikirundi hari gihe aba make. Nubwo twakwesha amase y'ikirundi, twarakwesheje umwavu w'ifumbire ya fomi. Ifumbire ya fomi nkuko bikunzwe kuvuga keshi, ni zimwe mu fumbire nabonye cyane ko idashobora gutitura isi ndimwa, kuko iyo dukoresha ifumbire ya fomi mu kinogo, uretse ko ivyunyunyu biza gufasha igiterwa vyiyongereye, iyo uri kuraba mu isemo canke uri kufurura hampande y'ikigori canke hampande y'ikindi giterwa, urabona ibindi binyabuzima bishobora kubandanya bibana n'ico giterwa. Kandi ifumbire ya fomi tugerageje kuraba iraramba mu kuzimu. Ivyo ni bimwe tuja twitegereza iyo turi kuri tere tuko turaraba. Ifumbire ya fomi irafasha cyane, kuvuga ukwesheje ku giterwa ntiwidoga. Ikigori wabona intete ziwuzuza, ubona ko intete ari nziza cyane, uretse ko yongereza umwimbu. Nibaza ko atakanenge ntovura ntora ifumbire ya fomi, ahubwo bakwiye kuyiduhereza kugira ngo turayo yuko twogiraho tuvuye naho tugeze. Ifumbire fomi irafisa akarusho, takarusho nakaye. Nitegereje kera tugikoresha amase yonyene, ntivyakunda ko ushobora gushika ku mwimbu utomoye, kuko ajya amase yarakora akagira igihe ho yagira nti ho hahera. Ariko urabona ko ubu ingere tuza turayishirako, turaza turashe ku biringo, hageze igihe kinaka ucushirako igitego kikabandanya kironka vya vyunyunyu gikeneye. Rero akarusho karahari, kuko kera ahantu washobora kurima ugakura nk'ibiro 100, ugakoresheje neza uraronka ibiro 400, 300 kuri iyo fumbire. Rero urumva ko bifise akarusho. Ifumbire ya karorero. Ukijanye n'ikigori n'ukuri nta myidogo ihari. Menya nuko ahubwo bo bariko basaba yuko ivyo bigori abavyimbuye nyene boshobora kuronka isoko, hama bakagurisha kugira ngo bashobore kwikenura bikura kuya babize. Mu kiringo cirima ca kabiri,
arico bita impeshi. Muri izo ntara za Bururi, Rutana na Makamba twagendeye, imirima y'ibiterwa vy'ibiharage abarimyi basanzwe barima muri ico kiringo cirima yifashe neza. Hamwe hamwe imirima iratanguye kwera, ahandi rimirije eka niyatewe bateba. Abarimyi barafise icizere ko bazoronka umwimbu mwiza kuko ikirere cavyifashemwo neza. Imvura yaguye ku rugero rushimishije nk'uko bishikirizwa n'abayobozi b'ibiro vy'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije hamwe n'abarimyi bo muri izo ntara. Imirima cane cane imirima y'ibiharage kuko muri ririma ry'impeshi niyo mirima irimwa ku rugero rushimishije. Rero aho ugenda uraca canke naha nyene murona turi, murabona yuko imirima imeze neza kanatsinda nimere neza n'ikirere carabifashijemwo kuko ikirere uno mwaka cagenze neza. Nta mvura nyinshi nk'uko yahora ibangamira ibiharage cane cane harya bikimera ugasanga vyagwaye. Uno mwaka ntivyabaye, naco gituma henshi imirima isa neza. Nk'uyu murima ukumeze ni murabe namwebwe nivyo mwibonera biboneshwa amaso, si ibintu umuntu aza kuvuga ati bizoza. Murabona ko turavye nk'uru rubago rumwe ari giti kimwe, muravye imihanyi hari, murabona yuko uyu murima ukungana ibiti byose bimeze gutya, murabona ko murimyi azokwimbura cyane. Kandi uyu ari mu bantu bateye mw'isuka ya mbere kuko ibi byatewe itarike 19 z'ukwezi kwa kabiri. Rero abateye iyisuka nibo iyimvura naho yari gucika karataco vyari gutwara, mugabo nabi nyuma yaho kubera akavura kabandanije nta nkeka bazokwimbura. Rero ku mwimbu w'ibiharagi nta makenga dufise. Irima ry'impeshi naryo nyene muri no ntara twavuga yuko turavye imirima ingene imeze, turabona yuko naho nyene vyagenze neza. Ibijanye n'irima ry'impeshi, musaza twarateragiye ibiharage tubiteye, hama izuba riraka mu kwezi kwa gatatu. Twabiteye mu kwezi kwa kabiri kuko niho ibiye biremberwa biteragirwa. Hama rero izuba ryatse ntivyakunze ko dushobora kubirembera, kubishingira canke ngo tubibagarire bise neza. Ariko rero turabona ko mu nyuma Imana yagize imbabazi iratuha imvura. Ubu rero murabona yuko ari amashurwe, hama kandi ibi navyo biriko biratangura kujamwo imikerera. Ubu rero turizera yuko Imana ni nziza, bandushitse n'ubu muri ku kwezi imvura ikigwa, kandi turizera ko tuzimbura ibiye bisa n'ibirembegwa. Aha twovuga yuko hari ku buringanire bungana n'amaare 60 arenga ko dukeye. Ariko murabona amaare 60 ariko ibiharagi bimeze gutya vyamye gutya, murabona yuko umwimbu aha n'imiburiburi umwimbu arashobora kuronka hagati y'itoni n'amajana 2 canke hagati y'itoni n'amajana 2 n'itoni n'amajana 5. Aha arashobora kubironka tugerageje kuraba uko ibi biti vyifashe. Aha ni ku buringanire bungana n'amahegitari ashika 60. Muri no mpeshi atewemwo ibiharage, mu gatasi niho hari hatewemwo ibigori n'ibiharage. Rero by'ubwoko bigufi, ariko navyo nyene murabona ko ari vyiza. Muravye ibino biharage murabona ko ari ibiharage vyamye neza cane. Ni ibiharage bigufi, ibi n'ubwoko bw'ibiharage bita rufutamadeni. Ibi vyatewe mu kwezi kwa gatatu kugeze hagati, mbere ko ariko harengeje, hari ku matariki ya 20 ku itariki 25. Mugabo murabona yuko ari biharage biteye igomwe. Aha turiteze yuko mu ndwi zibiri ibi biharage bizoba vyeze. None rero turabona imirima ifashe neza kandi ibiharage biriko birera. Nababwiye yuko harimwo ivyo bamaze gusoroma vyamaze kuma, ariko hano tugeze naho n'ibiharage navyo bitaruma, mugabo biri hagati na hagati vyeze biriko birera. Mu ndwi imwe ibi navyo bizoba vyumye, bazoheza baheze babisorome. Aha turi mu wundi murima
w'ibiharagi biri hagati na hagati navyo nyene biri murabona ko ari ibiharage navyo nyene bitanguye kwera. Ibi vyatewe ku hegitare yose ariko murabona ko ari ibiharage vyiza cane kandi bimeze neza. Turizeye rero yuko umwimbu uno mwaka azoba ari umwimbu vy'ukuri utomoye muri kano karere. Kugira imirimo imere neza vyavuye ku mpanuro bahabwa n'abafundi b'indimo, gukurikiza ubuhinga bwo kurima kijambere, gutegura isi ndimwa neza, gutera imbuto zirobanuye ku gihe kibereye, tudasize inyuma gukoresha ifumbire ikwiye kandi ibereye, no gukurikirana imirima gutyo bakabona gusarura umwimbu ushimishije. Nibaza yuko ubu mu Burundi bizwi yuko dukoresha ifumbire y'ikizungu fomi, itera ry'ibiharage niho dukoresha fomi imbura. Niyo dukoresha ducanze n'amase n'ifumbire y'ikirundi. Nico gituma rero mubona nko ngaha ugerageje kuraba ingene umurima usa, urabona yuko wafumbiwe ku rugero rushimishije. Uravye amababi ukaraba aho bigeze, ukaraba imikereri iriko, murabona yuko vyafumbiwe neza. Ariko rero hambavu yo gufumbira hajya n'imbuto nayo n'ikindi kintu. Urabona urashobora gufumbira mu ugasanga uri kukoresha wateye imbuto igwaye canke imaze igihe irimwa kenshi, nahone ufumbiye nta mwimbu ushobora kuronka nk'uwateye imbuto igifise inguvu. Biragaragara rero yuko ifumbire ya fomi igwiza umwimbu mbere cyane kuko nibiboneka. Rero gushika uno munsi murabona yuko ibirere umwimba aho mwagiye muraca canka hamuri mwabonye ko umwimbu wifashe neza. Rero nibaza ko ifumbire ya fomi ata muntu yoba kirika arayivuga ko vyinshi, kuko uravye n'umurinda abantu bariko barabayironderako, uravye ibiharuro aho bigeze biraboneka ko abarundi bamaze kubona yuko hariho ico yongereza. Kandi n'imirimo uravye umuntu ayakoresheje ifumbire ya fomi n'uwakoresheje amase y'ikirundi gusa, imirima ntisa uri kurayiraba, kuko hari abo bigora ugasanga ntibarisha amavanse ngo ashobore kuronka ibanga. Iyo mirimo yigiye murabona ko hariho ubutandukane ugereranije n'imirima yafumbijwe iyo fumbire. Ubwiza tubukesha ibintu vyinshi. Bwa mbere niryo himiriza ry'ukuntu abarimyi batahuye ko babwiriza gukoresha imbuto irobanuye, ariko kandi bagakoresha n'ifumbire. Rero ifumbire nayo nyene yarabonetse ifumbire mu biharage dukoresha imbura, fomi imbura. Twebwe iwacu tuvuga inka n'imirima. Inka donke ni kuvuga yuko imirima ni inka canke inka ni mirima. Rero ni kuvuga yuko twazanye n'ibitungwa, hama turafata yuko ubwa mbere hoho isi tuza kubanza kwishiramwo amase y'ikirundi, hama tugakoresha na fomi. Nukuri koresheje na iniyo fomi uvaze n'amase y'ikirundi ni byiza cane. Nico gituma byashoboye kugira kuhaba, kuko amase turagira gute. Nico gituma rero umubisanzwe ugiye kurima numuge atamase y'ikirundi nayo nyene ufise yasi yacu nayo nyene ntaciheza ngo duhereze. Guno muzi giteye kirashaka uko kunywanisha amase y'ikirundi bitungwa n'amase y'ikizungu ariyo ihinguriro fomi iduhereza, bica bigenda neza. Abarimyi bamaze kumva akamaro ko gufumbira imirima neza barabona ingaruka nziza ku mwimbu baronka. Hari n'abandi bakiri inyuma bagikwega ibirenge, ingaruka mbi ku mwimbu nazo zikibonekeza ku bukene, zigatuma na ryaterambere ku miryango rigora. Barabatera kamo ngo nyabona bavi buzimu baje ibuntu, bakurikiza impanuro z'abafundi b'indimo kugira bagwiza umwimbu nk'abandi. Urabona ko ariko turaraba umurima wafumbijwe ifumbire y'ikirundi hamwe n'ifumbire ya fomi, murabona ingene umeze. Hari hahandi rero hari umurimyi yarimye atagira ifumbire ya fomi, ateje ifumbire y'ikirundi gusa. Munaza kubona ko hariho ubudasa. Nico tubona vuze yuko akamaro k'ifumbire ya fomi kitakiri kiyago. Fomi ifumbire ya karorero. Murabona rero hamwe nempeje kubabwira yuko hariho ubudasa. Uyu rero yateye
atafumbire ya fomi irimwo, yakoresheje amase y'ikirundi. Murabona yuko uyu murimyi yari yagerageje kuronka ibiti akarembera, mugabo yagiye kurembera umurima utafumbiwe. Murabona yuko n'ugutotara ntutotahaye. Raba nk'ibi, murabona urugero bikiriko byateye ishugwe bikiri hasi, wohava wiyumvira uti si ibiharage by'ibirembegwa. Murabona ko womengo ni ibiharage by'ibirundi. Raba amashugwe aho byateye, murabona ko nukugira ubute hariho ivyo yasimvye ntabirembere kubera ububi bwabyo. Murabona uko twabonye ibara amababi y'umurima ufumbiye, mwabonye ko ari amababi yirabura azize. Mukangaha murabona yuko uyu murima novuga ko amababi menshi ari jone. Isi ni imwe, muga murabona yuko ibiterwa bihari atari bimwe. Ariko imvo nyamukuru niyihe? Ni yuko hamwe hafumbiwe neza, ahandi ntihafumbirwe neza. Nukuvuga ko umurima wa mbere hakoze amase y'ikirundi acanze n'ifumbire y'ikizungu, aha naho hakoze amase y'ikirundi gusa. Ico gituma rero tugerageje kuraba iyi mirima uko ari ibiri, tuhanura umurimyi yuko hako arima ahantu hanini adashoboye kuhafumbira, yorima ahantu hatoyi akahaha ivyangombwa, navyo ari ivyo ya fumbire y'ikirundi icanze n'ifumbire ya fomi, bivanye n'igiterwa icarico. Muga nko kubiharagi ni fumbire fomi imbura. Ifumbire ya karorero. Rero akamunotera abarimyi bose ariko barinjira muri ico gisata bagomba kwagura uburimyi, kandi ni vyiza kuko nivyo dunasaba, nuko bogerageza ibi nahereye ko haba mu gufumbira neza ico bakacitwararika, bakasaba iyo angre, hanyuma bakagera abafundi baba bo mu mazone canke abo mu makomine, kuko mu makomine atandukanye usanga ari abagwiza mbuto, bakabereka abagwiza mbuto bashobora kubaha imbuto zimeze neza kugira ngo aje aho bukera barima ntibazohombe, hanyuma bazokwimbure baronka umwimbu ushimishije, hanyuma ibigega bibomboke, hanyuma umunwa uronka icurya na wa mufuko nawo ucuronka amafaranga. Ifumbire ya karorero. Kugwiza umwimbu hakoreshejwe ubuhinga bwo kurima kijambere niwo muti w'iterambere. Abarimyi barakwiye gukurikiza ubwo buhinga na cane mu gutera imbuto zirobanuye no gufumbiza ifumbire ibereye ihingurwa n'uruganda ruhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu fomi, ituma umwimbu wiyongera, ikongera igasubiza kanoveri sindimwa. Gutyo iterambere riyongera mu miryango no ku gihugu. Ikiganiro Mbungabunga Nkugaburire cuno munsi aha niho kigarukiye. Turashimiye mwebwe mwese mwagiteza amatwi. Imana ibahezagire naho ubutaha. Yewe gufumbiza ifumbire fomi, nuko kumwimbu guma wiyongera, ibigega bikaguma bitera urugereko, wamuseseka rugasesekara mw'isoko, n'abisumamwo bagasumiraho bisumbika. Cari ikiganiro Mbungabunga Nkugaburire, mugitegurirwa n'ihinguriro fomi, mukagishikirizwa na televiziyo y'Uburundi.